yo kumukumbura byaraheze byararangiye ahubwo nta n'impamvu yo kumuvuga wininde ugerageje kumviriza intoke z'umuntu mara imyaka 3 hano umenye wari wote shusho please vano urumva utumye ndakwanka sinzi n'uburyo no kubwira banzurinde Nusa no kunankoza kwizo ntoke zawe nta nisoni ikibazo gihari reka tugikore reka mugikemure none sivyo none yakamwamaranye shusho ivyo jewe ntaco bikimbyi ntaco bikimbyi ivyo nta vyiza na niciza na kimwe kimwe urashobora gukora ibintu erega urasaba uruhusha kwanza yandi moye none umva ntu aragutelefona telefone no zideko ndamwitabe nkande oya bro ndamuretse ukino none nanje ngene dukemura ibibazo bro patoni mubwira ndekure biki Nofuma wivuga eje ndekura ariko dushaka kunyumva none kubera ikivyo bikora mu buzima ndekura Audrey patoni ntakondo ne gashatugire ASE TV, every story matters. You waiting on my people out there, them come down bad bullshit, I call a believe in champion must conquer for real from the kwanza rikana n'ivyo bro rero uronje ubona kubwiye Rebanzireke manze meze gukora wowe ugira gugute mani ndababwire ikibazo ci wanje ndababwire yarinzi kwanza byo kubaza nakubwiye yuko nyine ndamukene wambwiye kuzomufasha sivyo na niyo mpamvu nakurondeye erega ifu yuko ndababanza nkababwire igituma no musi tuje kurondera no tuje kurondera Azureke manze meze kugitiro zosinga sawa kwa akunze ba ASE TV kari hatari je umutipe muramuzi yuko ari muri ya test de fidelité natoye telefone yiwe dusanga ibintu byinshi bya bebe nibindi nibiki rero umukobwa mwarawe ko yavuye yivumbura aragenda no musi rero sasa yandonde arambwira ati je no musi nkeneye ko ndonderera umugore wanje amukamusubiza kuko jewe ukuntu bimeze numva ntibikibaho yuko mbaho ntamufise Umusere cyo genda mufashe no musi tuvugane turabukuntu vyogera siko gabuze ariko meze neza mu wapi nakubenze neza nomera gute kandi uzi yuko ivyo wakoze sivyo nakoze jewe na wewe ro man uko ancheza bro reka tumurondere bakunze ba ASE TV reka tumurondere bakunze ba ASE TV ni hatari Allo. Oui. Meze neza Audrey. Meze neza nawe. Je meze neza ni Dano wa journaliste wetwa turi kuma cyagihe. Ndikumwe na Patton nyene wa boyfriend wawe. Ko nenda ukeneye none. Boyfriend wanje nta nisoni. Ese ni boyfriend ya. Ni boyfriend wawe none si ibintu byabaye bicangana rya mose none. Sha sinzi kubera. Nani mpamvu yo kuzura uko byagenze. Oya rabuze je ndagukeneye ingo usanga ku kazi. Ufate moto nta nakimo je ndayirika. Ariko usanga ku kazi kintu tuyaga. We ntaza kubona n'ivyazi n'ibyo tuza kuba turimo. Urangene byihuta. Byihuta ubunyene ubukoze. Sawa ariko fata kamotonze. None ahantu dukorera urahazi none. Oya ntaonza ubwambwire neza unyari yante neza ntaho. Ni muri ngozi ya gatatu. Ni muri ngozi ya gatatu mu Kinama. Ingozi ya gatatu. Mu Kinama mu taxi moto acabona. Sawa. Kunze wa ASE TV murumva yuko yemeye kudusanga aha umva ko yemeye kuza bose. Reka turabe ukuntu twobikora none gasha tugeze gutiriza jansanze nganiyo ntabwo yo naseruka ngo hambone bro kandi cyo je nisaba yuko usubizwe ivyanje ubwo mutata ndamukunda sana uri kuranga mbwa ibintu byo kumucamo naho bitugane umuhungu none umuhungu n'umukobwa umwe none uko ugomba kwiplanta nkama bro we nimba yakubwiye ko aje reka turindire ahubwo baraba winjira no naba winjira ngaho
Ai ndane. mani kuri bishoboka Uzire gute? Eze neza. meze bo Eje nenda ukeneye cyane kwe. niki Mugabo meze bien ndamukiza abakunzi ba ASE TV. bakozi ba ASE TV ndabaramukije cyane meze neza nari ndabakumbuye cyane None ko ngo uranezerewe uvuye na he? ndanezerewe rwose nyine bivanye n'ibyo nari ndimo antwa niko sanzwe nimere Umugabo wawe n'umukumbuye. ndamukumbura kubera Si boyfriend wawe none ni yari boyfriend wa mumara imyaka 3. oya nta n'impamvu yo kumukumbura byaraheze byararangiye ahubwo nta n'impamvu yo kumuvuga Imyaka 3 nyene ihere uko nyene kwe. nta n'impamvu yo kumuvuga kuko nta kamaro ko kumuvuga urya sinkina mwiyumvira ntwa nta n'umwanya jenu man Nari umwayo kimuha kwe. ahubwo uri kuranyibutsa ibintu nanibagiye Nk'ubu dufate nk'aya masaha nyene. Uwo mubona ubu nyene. Byosha bigenda gute? nukuri wotuma ndakwanga wotuma ndakwanga vyo Jewe naragerageje kubasubiza hamwe n'ubu kandi nzokwama ndabikora. nukuri ko Imana wabukoze amakosa Ariko muragufashe wininde ugerageje kumviriza intoke z'umuntu umara imyaka 3 hano umenye wari we. shusho please babarira please Yampamagaye menda kubwira ibi nivyo wanzanye yampamagaye ngo ndabasubiza hamwe ushaka kumumva no urumva utumye ndakwanka sinzi n'uburyo no kubwira manzurinde numviza kwanza nusa no kunankoza kwizo ntoke zawe nta nisoni ikibazo gihari reka tugikore reka mugikemure none sivyo none duke muri iki ibi nivyo wahamagariye nahamagaye kugira musubirane untesha umwanya gusa nyumviriza ndakumviriza iki urafite ibyo umbwira ngaho umva ndakubwira ikintu kimwe aranafukama ndakubwira ikintu kimwe nusuye kunkoza n'intoke aranafukamiye n'imbere yawe kweli none gute oya none Andre manzurinde twubahane twubahane ikosa riri ku bantu kandi nusuye kunkoza kwizo ntoke zawe sawa ariko nagiye kugira ngo tuvugane ikibazo kihari tuvuganiye urashobora no gukora ibintu erega urasaba uruhusha kwanza yandi mwaye none wumva aragutelefona telefone ntuzideko none ndamwitabe nkande arafite ibyo tuvugana uwe abari bari mufise ibyo muvugana kweri Audrey banza ugume ngaga abari bari mufise ibyo muvugana kandi umviriza ndi umunyamakosa kuri wowe sivyo kandi amakosa ntabwo ari kumbwa ari kutwitwa abantu kugira ngo tubabaranire nukuri ndakubuze nova wahejeje kuvuga urukundo rurababaza wahejeje kuvuga kuva kijya gendi oya please ndagusaba imyaka mwamaranye shusho ikosa rimwe ivyo jewe ntaco bikimbyi ntaco bikimbyi ivyo nta vyiza na niciza na kimwe nta kintu na kimwe nakubwiye sishobora kukubabarira n'umunsi we ariko kweri kumviriza umuhungu imyaka 3 yose kweri ndakubwire nawe ndagusubire ko nawe n'undi munsi ntuzosuye kuntesha umwanya utejeje umwanya ndagwamagara urumva umukunzi wanje cyo nakira umukunzi wanje ndagukunda ntakira umukunzi wanje ivyo nabikubwiye ega sije nabikoze uganda bateranye bijya bintu nagusavye unsabira imbabazi nivyo ndiko ndagira dani ndababaye numva ndakwase n'ubuzima bwanje none aje ngakugira tugusabe ikigongo ugiye gusaba ikigongo dani je ndakwase vraiment kandi ntuzosuye kumpamagara umbwira umuntu nk'uyu ariko imyaka 3 yose urayihejeje je nakubwiye ukuri waye mumeze mufata kiriya nakubwiye ko ataco yimbi yabaye nivyo ndita umva ntusuye kumvugisha ndagusaba nushira imbere y'abantu vraiment na nimbabazi sivyo nakubwiye naco bimbwiye unesha agaciro gusa ugira ngo nibuke amafuti yawe oya sivyo tushaka kuvuga nivyo washatse kuvuga umviriza mama wanje muramugirira iki pardon ntusuye eske kumpara mu byose nagukoreye mu biza byose eske nta na kimwe ubase wakwibuka gihishe nakubwiye narakubwiye ukubwiye ntabwo ari umukunzi wanje n'umukino mwese dukorana
ariko tutanahura gashisho Jewe singeneye kuvyumva kutanye singeneye kuvyumva singeneye kukumva n'umunota uyu singeneye kumva singeneye dan hama ndigira arafukamye umugabo muzima mu ibarabara ndagusavye umviriza mubwira ndekura cyangwa je nawe dushwana oya twashwana amakosa nayo wawe amakosa nayo wawe kugira mu nyumviriza ndagukunda kandi umutima wanje n'ivyumviro vyanje biri kuri wowe eske amasezerano twasezeranye yose uyarataye vraiment nakubwiye nuse no kunankora kuri kura nancafuza je nta mwanya higufitiye nundi munsi wabuze abandi bakobwa ariko waronse umuntu nyumviriza ko undi muntu none gaho kaya uza we bagiye patori imyaka bamaranye nibanga giwanje kakunyinjira nawe mu buzima ibyo nibanga giwanje mugirira ikigongo Audrey ibintu byashitse n'ibintu bishika Audrey nkuko vyari gushika nibwo bwa mbere je ndaguhamagaye mu izina urabizi ntusuye kunkora ibagira ubuzima bw'iwanje ahubwo umviriza kwanza none bibaze ko abavyibona nkora gute babona nk'umamini bisareje ivyo ntibikindaba no babwira gute ntibikindaba ndekura kandi mubwira umva dani mubwira ndekura nigire kwanza oya bro ndamuretse ukina no nanje ngene ko dukemura ibibazo bro patoni mubwira ndekure nigire ndekure mana yanje ndekura ndagusasa none gashabi bigenda gute kandi Audrey kunze ba ASE TV ndekura ariko nshaka kunyumva kunze ba ASE TV none kubera iki byo bikora mu buzima ndekura Audrey patori nta kondo ne gashatugire ne gashabu basi ndagusavye sivyo basi wowe gutahura man reka nzofana ndamurondera undi munsi nagenda sigaye nimero undi munsi gute oya yarindiye kwanza nivyo kunda reka kuza kumfasha sinitwagaragaje umukobwa nawe umukobwa ko mu rumenya nagishaka bro reka basi tuzo Audrey yarindiye kwanza oya bro atana yo bitu kwanza bro tugende barumva gute ko musanga gute man kandi yakiye bro two musanga yo pato reka tuzofata tubondera ikindi gihe pato gute man gute imisi yose turi muri ibi bro ivyo inango ni wabikoze tuzomuteguza basikindi tumuteguza ikindi gihe dasuje tumuteguza mu biki tumuraba mu biki bro ariko n'abantu bareko badushengerera hatari abakunzi ba ASE hatari oya pato abagurukeba yabe haguruka bivuze naco bitwaye ariko je wambwiye yuko usa kumfasha man none umfashije iki none gaboss urubona ko nakoze ibishoboka byose amuhamagaye ambwiye ngo nazosona kwitaba kuri telefone ariko nta nakimwe reka tuzomurondera twasi tuzomusanga iwabo basi bakunzi ba ASE TV ibintu byaraneye kujera kabisa ni hatari mukobwa batoneka tuzomurondera ikindi gihe negasha ko nakoze ibishoboka byose aratunaniye ari umukobwa kandi tumufata ku sawa ibyo namukoreye byose ari bagiye neza twa kubera iki abakobwa batiyumvira bro nakoze byose kose nambaye nabi kugira ngo babeho neza ariko ikibazo kimwe gusa wala tuzomurondera ikindi gihe basi tuzomusanga iwabo basi tuzomusanga iwabo nkajya basi tugende narashika kurema ko wala nishavu ufise honyine yo tuniga basi tuzomusanga muhira hanyuma natari ibintu byaturane kuje tuzomusanga basi muhira basi aho hazobateka nzomuteguza basi nibigende guteka pato nije mbona hatari kwe mukobwa yananye nashaka kumva nashaka kunyumva je muri makere oya ko fasha nacufashije oya nyimba n'umukobwa w'umutima bro ndamukunda no ibi byose kubera ikintu n'ivyo byose wabikoze kubera ko wabikoze ariko jira siko makosa ku Mungu yamabaho amakosa ku Mungu nkoreye none man ajira basanze hajya muri kapo urababaza ivyo ndabizi urababaza bro nimba utarakunda no uzokunda ibibazo nabwo bishikiye ku nka bishike kuri jewe nani ngo byo kubako na bro reka tuzorondera kundi kunda Audrey ndabibona ndagusavye uko ushoboye kose uzomusanga muri ndemeye kwitanga ndemeye gutanga ivyo zonzo bafise tuzonona ko naramuhamagaye nganda dari hani moto ugira ashike nga ndamwemerera ikini tuzomusanga muhira siko kunze ba ASE TV je mbona nta kindi twosubira gukora kabisa ni hatari tuni bayaronse undi muhungu man tuzobitohoza byose kuko urumva
ndagusabye ni kimwe ibi byose ni wabitanguye ni byose nkeneye yuko ibi byose biba bigenda neza ko ibi byose intango yose ni wowe wabikoze uzoja kumuraba amakosa uzoja kumuramura mu buzima bwanje ahubwo man kubera ko aje mu buzima oya none ga boss kubera ko kumuza kunyica ubuzima oya sije nashoboye kwinjira sinasanze muri kumuragira none wanyemera ikiganiro sinagusabye ibi byose ukora si byiza byose ukora si byiza kunze ba Steve abahungu gucamwo birabaho ariko ico ndagusabye ni ikintu kimwe murondere kuko wowe nimba kwitaba ce ntabwo wanyitaba murondere byose bizobone bizoshema bakunze ba Steve je ni mu bari hatari kabisa Jesse Moro cameraman uwo munsi nibaza aho twakoze ibishoboka byose kabiri twadusuye gukubitwa kandi ni hatari umwana Dre nakimushaka nakimwumva kunze ba Steve tuzogerageza turondere uyu mukobwa tumushike muhiri wabo hamba turabe yuko hoyo twumviriza ko murabonye ko vyo mwibarabara vyovyo nagahobera munwa ni ibintu byo kuba badushengerera gusa baturaba ibintu biko biraba ni hatari ibintu by'urukundo rero birababaza akobwa bameze uko sinzi yuko notikoza ku muhungu canke ku mukobwa ariko byose tuzobimenya mu kindi kiganiro wakoze kuba mwanda mudukurikirana bakunze ba Steve tuzosubira ASE TV, every story matters.